Ikibazo c'abantu biyadukije bakaba bariko barubaka mu matongo ya leta muri komine Mutimbuzi zone Maramvya nico catumye buramatari w'intara Bujumbura Ingenieur Désiré Nsengiyumva aherekejwe na musitanteri w'iyo komine Simeon Butoyi n'izindi ndongozi bihagurukira kuri wa kane igenekerezo rya kabiri Kigarama mu mwaka w'2021 bakishikira muri ayo matongo aho banagenda babomora amazu yose ariko arubakwa aho hantu nk'uko byashikirijwe na buramatari Nsengiyumva abo bantu ngo baza kubaka ayo mazu mw'ijoro canke mu yindi misi atari y'ibikorwa. Zone ya Maramvya muri komine ya Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu kibanza gisanzwe kizwi ko gikunda kubamo ibibazo bijanye n'amatongo aho haciye kitari gito abantu bigarura amatongo ya leta bamwe batamenya aho imbibe z'itongo rya leta rigarukira niho rero leta yacaye ifata umugambi wo kudelimita kwerekana urubibe rw'itongo rya leta n'urutongo ryasigaranwe n'abene gihugu mu nyuma y'ibihe havugwa ibintu by'amapezana. Rero inyuma yaho habereye kwerekana urubibe rw'amatongo ya leta kandi yacishiraho komisiyo itembera iraba amazu yose ari mu matongo yitwa ya leta. Ubu tuvugana kwino saha bariko baraheraheza igikorwa cyo kugira ico bita rusansuma, kumenya neza abantu bari mu matongo ya leta, begeranya impapuro bafise, bongera baraba n'inzu canke ico bafise muri ayo matongo. Rero inyuma y'ico gihe twiteze yuko leta izofata ingingo ku bantu bari muri ayo matongo kuko biragaragara ko harimo abafise impapuro za leta hari n'abandi atakintu na kimwe bafise ariko bubatse muri ayo matongo. Muri kino gihe rero leta ishishikara kutubwira ati kingira amatongo ya leta ari muri ivyo bibanza. Natwe abajejwe intwaro nta kindi duhamagariwe tuvuga tuti umuntu yubatse iyo ngingo itarafatwa ageze aho nyene inzu yari igeze. Usubira kubaka inyuma y'iyo ngingo no kuvuga ariko aca inyuma y'ingingo leta yafashe. Twebwe rero twashitse hano hantu muri kino kibanza kuko tubona neza ko abantu batariko baravyumva. Twaragerageje turashiraho amatangazo, turandika, turacisha ku maradiyo, turacisha ku mateleviziyo kugira ngo abantu bamenye neza yuko umuntu afite iryo tongo aho hantu, nimba yaraguze, nimba yarihaye, nimba amaze kubaka ahagejeje ntaho nzi, ariko adakwiye kurenza, yobanza akarindira aho nyene gushika ingingo leta izofata ku bantu bari mu matongo ya leta. Ariko inyuma y'ico gihe twaciye tubona abantu benshi biha kubaka mw'ijoro, abandi biha kubaka mu misi tari imirimo kwa gatandatu kwa Mungu, abandi bagaca bubaka utuzu duto twuzurira umunsi umwe mu mvo yo gufatisha ngo bikunde rusansuma izobe bafisemwo amazu. Rero turiko tubona neza ko bariko barabihomberamwo kuko twebwe ubwacu twaje dufata ingingo yuko bubatse mw'ijoro ku murango natwe tuca tujamwo tugahenura izo nzu kuko biba vyoroshe, ntibiba bikomeye bihenuza ukuboko bikaba bihenutse. Rero no munsi twashimye kugira runo rugendo kugira ngo dufate rino jambo tubibutse yuko ibibanza vya leta biri mu Maramvya ata muntu n'umwe arekuriye kuvyubakamo. Nawe uba ufise urupapuro minisitiri yaguhaye kuko twarabonye neza ahubwo rupapuro rumwe rushobora kubaka inzu nyinshi, na cane cane yuko ibi bice bubakamwo atama nimero ahari. Rero tugasaba umwene gihugu wese afise itongo hano hantu yuko agira kwihangana arindire ibizova muri rusansuma ariko rarangizwa kugira ngo ejo nivyaba ngombwa bakabona akwiye kugumana iryo tongo, leta izorimuha ukuri kwamye. Ariko kubatumva twahagurutse wubatse mw'ijoro tugufashe duca tugujana tukagufunga kandi duca dusaba ubutungane budufashe bugukurikirane.
mu minsi heze uwo dufashe twamuca 200,000 naho yaba ari umuyede tumufatiyeho twaje tumuca 200,000 tugataho tukamufunga. Ariko ubu bihaye kubaka mwijoro bagize ubabona baca biruka. Rero guhera muri no minsi twafashe iyo ngingo yuko umuntu wese yubatse mwijoro cyakubaka kwa gatandatu kwa Mungu natwe cyo dufata tuyibonye iyo nzu tuyihenura ayigeze hose. Hanyuma kandi guhera kwino saha tugasaba yuko uburongozi bw'intwaro muri komine buca burondera ibeni guma hafi anoze tuzobona bazanye amatafari, umusenyi, amabuye, ivyo byose tubapakira tubijane kubaka inzu ya zone kuko twaratanguye kuyubaka. Rero kubw'ivyo rero tugasaba abajejwe intwaro gushishikara babikorana umutima bikunze. Nta nzu ya kera tuzokorako, nta nzu ya kera tubomora, ariko iyubakwa muri kino gihe byabujijwe tuzoza kwibomora byanka bikunda. Nta kurengera amategeko, kandi kibabaje abantu bagira ivyo bintu baza bavuye kure, abandi bakaza bitwaje ico bari bahawe n'igihugu. Aho tukavuga abajejwe umutekano, abapolisi n'abasirikare n'abajejwe intwaro, bakaza nk'abatera ubwoba kugira ngo iyi ngingo leta yafashe ntije mu ngiro. Rero uyu munsi twizere yuko ubutumwa baja kubwumva kugira ngo bashishikare ahubwo kudufasha gucungera bino bibanza. Murakoze. Tumenyeshe ko izo ngorane ziri ku mabarabara 13, 14 na 15 ya zone Maramvya ayo bita amatransversale.